yitwa Benoit Mugumyabanga, nkamba mu ntara ya Rutana, komine Giharo, nkaba serukira koperative y'abarimyi Kama, yitwa Koperative des Producteurs Biologiques. Nk'uyu mwavu uyu ampudre, uyu mu kuwukora turasekura amasekuru asanzwe y'ikirundi, tukavyegeranya matière première, hama tugashira ahantu tugasekura, hama tugashaka guproduiza nk'ibiro 300 ku munsi, tuyo dusekura umunsi wose. Iyi nayo nyene kandi turasekura, iyo amazi nayo turayisekura, canke tukayisha mu mabagaje canke amadiyaba, bigashobora kumara imisi 14, tugasanga bamaze kuba decompose matière première nka za titonia, cassia spectabilis, nibyo dukoresha iyi myavu, hama tukabitora. Niyo nyene kandi turayisekura, hama niyo nzira tuyikoresha. Itwara nka financement yo kubikuruza cyane. Eko turigwa tugakora umwanya muremure cyane, kandi turaronka ibyo tubaha. Gusa kiretse ko dufise ikibazo cy'ibintu bikenewe, kuyarusa tuzivize amabezo y'abanyagihugu bacu, mugabo twagerageza tugakora byinshi bishoboka. Muri rusange tafise ikizigiro ko nk'ubu turashaka gukora 300 kg par jour. Dukoze imisi 5 itoni n'igice, aho usanga harimo biri nk'abantu badusaba ku kwezi kose, turasanga abantu badusaba nk'itoni nka 2 canke 3, kandi tukabakwiza. Baza mu tafise amakomande za Gitega, za Kayanza, za Karusi, abo nico kugira dukore cyane. Ngango nk'imwavu wifu wowo hajya rushaka kugira tugakota amamashini ajya n'injya z'inkoko, bagaca dukora byinshi cyane. Ibyo tubikora mu titanga kubikora by'ukuri byatugora cyane, aho wasanga abantu biyumvira ngo ni imiti y'ikirundi, ngo n'ubupfumu, ngo ni iki. Muga gusa ko babona turabakiziba, baravuga ati none byagenze gute, twasobanurira ati bino n'ibintu bisanzwe cyane, ni ibintu bibaho, ni ibintu kama, si ibintu by'igipfumu cyangwa by'iki. Ubu batawe kubyakira neza, ubu barabikunda afet. Icyo dusaba muri kano kanya, turasaba ko PNID dufata umugongo kubandanya, kugira dukomeze dukore byinshi bishoboka, kugira dukomeze dusatizibeze bezwe z'abanyagihugu, kugira dushobore guproduza kantite ikwiye ku bantu badusaba. Nkaba nifuza ko PNID yodufasha kwigisha abarundi n'abarundikazi kugira ngo dushobore kugira uburimyi kandi cy'Uburundi. Igihugu cy'Uburundi ndasaba abajeje intwaro bose kugira ngo bashobore guhimiriza abanyagihugu dushire mu ngiro ikintu bita uburimyi kama, agriculture biologique. Twabonye ko ariyo soko y'iterambere rirama mu gihugu cy'Uburundi, isoko y'ibidukikije bikingiwe, n'isoko y'amagara meza. Kubera muri koperative yacu turigisha n'ubuhinga niyo dushobora kurima imboga mu kibanza gito cyane, aho ushobora kurima nk'imboga hejuru mu kirere canke mu mufuko, aho ata muntu yovuga ngo yabuze ahantu arima imboga zo gufungura.